bakunzi ba televiziyo Nori Pentas na Event TV ndabaramukije mwese aho muherereye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twongera tuhakaze no muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana kuri benshi bakunda kugikurikirana ushobora kuba ari irya mbere ugikurikiranye, ariko ni ikiganiro kidufasha gutahura ndetse no gusobanukirwa ico ijambo ry'Imana rivuga. Hari igihe umuntu ashobora gufata Bibiliya ariko ntashobora gutahura ico ijambo ry'Imana rivuga. Ni muri iyo ntumbero nyene kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana kice kidufasha gutahura no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ego rero muri kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana turi kumwe n'abatumire bacu bashoboye kwemera kwifadikanya natwe mu kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana ryo kuri uno munsi. Turabahaye ikaze kugira ngo bigiye bariko baradukurikirana. Kaze nitwa Ndayikengurukiye Odira, nsengera muri Pentas and the Holiness Church for the 5. murakoze cyane. Turi kumwe na Ndayikengurukiye Odira, turaguhaye ikaze nawe wibwire uriko uradukurikirana. Ikumanitse neza ku makazi nanje nitwa Innocent Uwimana, nanje nsengera muri Pentas and the Holiness Church for the Bible, umushinga kwihana no kwezwa ryatwari ikangu isi yose. Ego murakoze cyane. Turi kumwe na Innocent Uwimana hamwe Ndayikengurukiye Odira, nibo kuri uyu mwanya tugomba dufatikanyije hamwe mu kuza rino jambo ry'Imana tugomba twuze kuri uyu munsi. Ijambo ry'Imana rero twaje kuza ni ijambo dusanga muri Nehemiya igice cyaho ca kabiri kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 20. Ngo dusabe Uwimana Innocent aha dusomera. Ego intanzi y'amajambo y'iryo jambo iravuga ati ngo Nehemiya ngo aremeshe ngo abantu ngo bubake 17. Maze ndababwira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire kubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. 18. Ndaheza mbiganira ingene ikiganza cyiza cy'Imana yanje cyabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi bubake, nuko baribunganya bashirako barakora ico gikorwa cyiza. Ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni n'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarirana agakengegwe bati ibyo mukora nibiki? Mbega si uko mugomba kugarariza umwami? Nanjye ndabishyura Imana yo mu ijuru niyo bizotuma dikunda. Nicyo gituma twebwe abasabyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta cyibutso mugise Yerusalemu. Imana gire neza. Amen. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana Ndayikengurukiye Odira, twagomba tukubaza eske haruguru ya rino jambo ry'Imana hoba hariho teme mwaganiriye ko ku munsi w'Imana cyane? Ego teme irahari, iravuga ngo mu ntege nke zacu niho imbaraga z'Imana zibonekera. Murakoze cyane. Bantu mwese muriko murakurikirana kino kiganiro cacu kuza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi buganire ku jambo ry'Imana rivuga ku ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo mu ntege nke zanje niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Umukozi w'Imana Odira, urashobora kugerageza kudusigurira uko ubyumva muri wewe bivanye nuko wabyumvise umukozi w'Imana ariko arabivuga, canke se uko rino jambo ry'Imana duhejeje gusoma ribikubwira? Eske urashobora kugerageza kudusigurira iyo teme ico ishatse kuvuga kisigura? Ego ico iyi teme isobanura ngo mu ntege nke zacu niho imbaraga z'Imana zibonekera zigaragarira. Aha turabona neza ingene Nehemiya yahagurutse akaja gusana amarembo y'i Yerusalemu kugira ngo yubake, ariko ntivyamworoheye.
mu nzira yahuye na ba Tobiya na ba Sanibalati na ba Geshemu wamuca intege bivuga ngo bamwereka yuko ibyo agiyemo bidashobora guhura yuko ataho bazoshobora kugera ibyo barimo bariko barakora ibyo bariko barubaka bidashoboka kuduzwa ariko aho nyene byagaragara yuko imengo ntibishoboka. Nehemiya ababwiye ijambo ryiza aravuga ngo Imana yo mu ijuru izatuma bikunda. Aho nyene babona yuko bidashoboka niho byagaragariye yuko bashobora. Ego murakoze cyane kugerageza kudusigurira iyo teme. Muratubwiye yuko impamvu iyo teme ivuga uko cyangwa se ico we cyagufashije ari uko Nehemiya yahuye n'ibintu bitandukanye mubwira yuko ari umunyantege nk'adashoboye ariko uko muri izo ntege nke ziwe Yerusalemu yubatswe byanka bikunda. Ego murakoze cyane umukozi w'Imana Innocent. Twabyo twaza kwazo gatoya kuri no jambo ry'Imana mwadusomeye hano nyene muri Nehemiya igice cya 2 kuva ku murongo wa 17 gushaka ku murongo wa 20. Twagomba tukubaza wadusomeye twumvise ukuntu Nehemiya yariko arabwira bagenzi be bahaguruke bubake amarembo y'Yerusalemu bubake Yerusalemu ko yari yaracitse imisaka. Rero iyo umuntu asomye avuga ngo twubake Yerusalemu ashobora kuca yibaza ko ari iby'ibihe byarenganye bya kera ariko abantu benshi ntibabitahura yuko hashobora kuba hariho Yerusalemu ya kino gihe. Ushobora kutubwira mbega Yerusalemu ivuga iki? Yerusalemu ni iki? Nibiki ibishatse kuvuga muri kino gihe? Hoba hariho ba Nehemiya bariko barabwira ati nimuze bariko baravuga ati nimuze duhaguruke twubake Yerusalemu yacu cyane. Ego mureke kubaza iki mbega ati Yerusalemu kiniki mu majambo make Yerusalemu kuvuga ngo isigura ngo umugwa w'amahoro. Ego murakoze cyane twasomye ngahanya aho Nehemiya yariko arababwira ngo nimuze muhaguruke twubake Yerusalemu yacu. Mbega bishatse kuvuga iki? Mwatubwiye yuko Yerusalemu bisigura umugwa w'amahoro none bishatse kuvuga iki muri buno buzima nyene? Eske waba hariho umugwa w'amahoro ku mwana w'umuntu muri kino gihe canke muri buno buzima? Mu isanzwe iri jambo twavuga guhaguruka no kuvuga mu yandi majambo hari igihe umuntu usanga yari mu gihe cyo kwicara cyane cyo kuryama ariko muri ico gihe iyo umuntu amaze kuba yahaguse hari igihe yigeze kuba ari umuntu yigeze kuba ari mu gihe cyo kuryama cyane cyo kwicara ariko iyo tuvuze ko turiko tumaze guhaguruka tuba dukwiye kugira tuze kubaka ibintu twe byagize byaseyishanwe tuze kubaka ibintu bitari biragenda neza mu yandi majambo mu buzima bwa misi yose. Hari igihe usanga umuntu ariko arakora igikorwa karanaka ugasanga hari igihe ariko aragera dendebukirwa bibaye n'ukuntu aba ariko aragenda ari kumwe n'abantu canke bibaye no kutamenya ariko tuko tumva ijambo ryo guhaguruka tuba tugiye guhaguruka gukora ibintu abandi bantu batakoze canke ibyo utigeze dukora n'umunsi barimo tuba dushaka kubaka ibindi bishasha nk'uko Nehemiya Imana yamugiriye neza akamara kumenya ijambo akamara gukora ibindi bintu bari bamaze kugira kudashobora gukora ahaguruka ari umuntu umwe wenyine gusa arakora ibyo abandi batakoze. Ego murakoze cyane umukozi w'Imana Odile. Nawe twagomba tukubaze gatoya bwa nyene kuri ino jambo ry'Imana. Turagomba kwiga kuri Nehemiya. Nehemiya yatahuye ibanga abandi bantu bose badatahura ko twabisomye ngaha. Niwe wenyine yipense volonté akumva yuko yobwira bagenzi be abantu kubisanzwe ngira basangiye bava mu gihugu kimwe nyene. Rero ababwira ngo bahaguruke babyuke nyene bahaguruke biyumvemo ico gikorwa cyo guhaguruka kubaka Yerusalemu. None ego hariho abantu uyu munsi babayeho Yerusalemu bari mu mugwa w'amahoro baguwe neza ko iyo umuntu ari mu mahoro aba ari mu mwidegemvyo wose. Ego abo bantu barahari ariko hariho abantu rero uwo mugwa w'amahoro wabo wabaye nabi. Uyu munsi nimba bahora baguwe neza bafise amatungo yose muri iyi si ndiko ndabigereranya muri buno buzima ariko ugasanga byose byayangaye byaheze
none ni igiki nawe ibyo bintu wobitubwira ko ni iki wobwira bariko baradukurikirana ashobora kuba Yerusalemu yabo yarabaye nabi? murakoze kumbaza iki kibazo. Icyo nabwira aba bantu kugira ngo bashire ko bubake, ubundi Nehemiya dusubiye inyuma, Nehemiya yumvise inkuru y'ingene Yerusalemu yabaye umusaka. Yerusalemu ni ukuvuga ngo umugwa w'amahoro. Uwo mugwa w'amahoro Nehemiya yararavye avuga agira agahinda n'umubabaro, agira kubabara kwinshi mu mutima wiwe, aravuga ngo kubera iki bisagara by'iwacu biriko biramera nabi, biriko birahomvomvuka. Yaraserva umwami kandi yaratonye cyane imbere y'umwami, yaramuraba umwami akanezerwa, ariko muri icyo gihe bimaze kubuko aravuga ngo no, sinshobora kurya no kunywa ngo nezerwa mbona iwacu biriko biramera nabi. Arahaguruka ari umuntu mubi, biravuga ngo Imana irakeneye umuntu umwe gusa ahaguruka nka Nehemiya agakora ibyo abandi batariko barakora, akihana, yagize agahinda n'umubabaro. Bivuga ngo nabigereranya ngo nyica mu gihe hari amahoro, Yerusalemu ari amahoro, ni ukuvuga ni umuntu yejejwe cyane atunganiye Imana. Ariko yamaze kuba umusaka, ni wa muntu nyene yamaze kugwa, yavuye mu by'Imana, yagiye kwicira inzira, icyo yategereje yarakirondeye, birateba gato yuko kigira kiboneka. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ryabarambije iby'Imana abarambije abarambiwe bataje. Mu migani harabivuga neza, imigani 26 umurongo wa 20 haravuga ngo iyo inkwi zibuze umuriro urazima. Bivuga ngo Nehemiya yarabonye arasanga inkwi zabuze, ashakisha umuriro kwatsa. Bivuga ngo rero niyo mpamvu yahagurutse kugira ngo aje kubaka Yerusalemu. Birasaba yuko wihana, ukezwa, ugatunganya, ubundi byiza byose ni iby'abana b'Imana. Murakoze cyane bantu mwese muko murakurikirana kino kiganiro cacu. Turiko twiga ku kuntu umuntu ashobora kuba ari umunyantege nke, ariko muri ubwo bunyantege nke bwiwe nyene hakaba ariho imbaraga z'Imana zigaragarira. Kuko z'Imana wagiye araheje kutugira ikintu gikomeye cyane. Ushobora kuba Yerusalemu yawe yarabaye nabi, yaraje ko imisaka cyangwa se n'amarembo yaho atakiri meza, ariko yakubwiye igisabwa ni ukwihana ukezwa. Rero raba yuko impamvu Yerusalemu yawe hawe hoba harabaye nabi, kuko iyo umuntu amaze kubona ukuntu ahantu icyatumye aho hantu hamera nabi, agerageza ukuntu yosura kuhasanasana hakagenda neza. Impamvu Nehemiya yakoze neza Yerusalemu hagasoha kubakwa, imigambi yiwe igashika, ni kubera ko yari yamaze kubona impamvu habaye nabi. Rero nawe igisabwa kugira ngo ushobore kuba wosubira Yerusalemu hawe umugwa w'amahoro, ugasura ukabaho uguwe neza, raba ko tobari kubera ko wiciriye inzira ukaja ahantu hatari heza, ugata inzira y'Imana. Ego murakoze. Umukozi w'Imana Innocent twagerageje gusoma ngaha, turabona yuko Nehemiya nubwo yahagurutse akiyumvamo igikorwa c'uko iwabo hosubira hagasanuka, iwabo hosura hakamera neza, ntiyashotse abishika kuko nyene harabanje haraza abantu bamuca ivuto. Turabona ngaha anya uwitwa Tobiya, Sanibalati, Geshemu. Aba bose n'abantu bahagurutse kugira ngo bagwanye Nehemiya muri ico ciyumviro ciwe c'uko yohaguruka agasubira kubaka Yerusalemu. None mbega kuko iyo umuntu asomye na jambo ry'Imana agasoma akavuga ati Tobiya na Sanibalati, ntaheza ngo atahure, kandi bino bintu ari ibintu bishobora kwigisha abantu. None mbega uyu Tobiya, Sanibalati, Geshemu bagereranywa n'iki muri buno buzima, muri kino gihe? Ni bande? Ego mu majambo make turiko tumva amazina ashika kuri 3 yagiye ageranya agwanya umuntu witwa Nehemiya. Ni ukuvuga tumva Sanibalati na Tobiya n'Geshemu. Ni ukuvuga aba n'abantu bari baje kugira ngo gushira intege umuntu yari yizeye Imana. Wewe ikintu yari afise aharanira kwari kuza gusana ibintu abasogokuruza bari barubatse, mugabo baca basanga muri ico gihe avutse agahinda n'amaganya karamufata, abumba Yerusalemu cya gisagara cy'amahoro cya Sene. Icyo no shobora guhanura abantu buno munsi w'ikindi
ni uko uno munsi tudakwiye kumva amajwi y'abana b'abantu ahubwo dukwiye kumva ijwi ry'Imana kubera iyo umuntu amaze kumva ijwi ry'umwana w'umuntu biratuma ateshwa inzira y'Imana. Salomo yigeze kuvuga ijambo ry'Imana avuga ati ngo ushira umutima ku ijambo ngo azobona ivy'isi ngo kandi ngo uwizigira uhoraho ngo abahiwe. Ni ukuvuga muri icyo gihe nawe yagerageje kugira guhanga amaso Imana, ariko nawe muri icyo gihe Salomo turiko turavuga gatoyi ni umuntu yarondeye ibintu byinshi kandi arasaba ikintu kimwe gusa avuga ati Imana ashaka uwo mubwenge, ari we muntu yagize yakoze ikintu gitangaje muri Isirayeli. Ni umuntu yashoboye guca urubanza rw'imaraya zari zibana, ariko muri icyo gihe izo maraya zirabyara mugabo haba umwe agerageza kubyara umwana hanyuma aramwica. Amaze kumuryamako rero wa wundi amuryama akavuga ati reka umwana ngirene ndamutware hariya kuriya hanyuma cyo hari undi nabagize akomeye. Mugabo muri icyo gihe kubera ubugome bw'Imana wa muntu Salomo yizeye ijambo ry'Imana araca urubanza rubereye. Ubu nawe Nehemiya yaciye urubanza rukwiye aravuga ati sinkeneye ko dusubira kuba tuko turaba mu isaka tusigara tuba mu bintu by'agasuzuguro. Arafata imbere avuga ati duhaguruke twubake. Icyo no hantu ari abantu no munsi rero kugira ibintu bigende neza, kugira ubuzima bugende neza, ni twebwe dushobora guhaguruka ubwacu nyene cyangwa nawe uri kubanyumviriza ni wowe guhaguruka. Umaze guhaguruka ashobora gukora icyo abantu bacananiye abantu, umaze kugikora gatuma nawe ba example y'abandi bose akaruka abandi. Nta kindi kintu no tumira ku bantu bari kwatwumviriza no munsi. Icyo Yesu agomba ku mwana w'umuntu ni ukufata ibintu byananiye abandi bose hanyuma ugatumira inzira y'Imana, maze kwitumira Imana igakoresha abantu bose bakaduzuragirane babakarabo kwiweho. Ego murakoze cyane, natubwiye yuko abanya batoye na Sanibalati bagereranywa n'amajwi umuntu agenda arumva, kuko iyo umuntu ahagurutse haza amajwi menshi kumugwanya. Umukozi w'Imana Odira nawe ni igiki wobwira abo bantu? Hariho abantu bavuga ati reka ntera intambwe nje mu gakiza dufate nk'akarorero, ariko ugasanga arahuye n'abantu bameze nka batobiya kabisa, bakamubwira ati wowe bizogenda gute, ukizwa gute, guma ngaho wicare. Urumva bakaza nk'abamuca intege. None nawe hariho abaca babivamwo bakaca babivamo nyene ibyo byo gukizwa bakabiheba. Ariko turabona ngaha anya Nehemiya wewe ntiyigeze abivamo, yarabandanije kandi Yerusalemu yarubatswe. None nawe ni igiki wobwira abo bantu uyu munsi bashaka gutera intambwe mu by'Imana ariko hakaba ababagwanya mu majambo? Umukozi muri make ikintu nobabwira nuko umukristo atagira ijambo Satani amufata kare kandi aba yoroshe gufatwa uratakwa kuko ntugira ico umusubiza. Aha turavuga ngo Yesu nk'akarorero ari mu bugaragwa ari kugeragezwa na Satani yisondesheje ari mu minsi 40 hanyuma ari mu bugaragwa Satani araza aramugerageza yamubwiye ijambo aramubwira ngo kuri umwana w'Imana ngo hindura ngo aya mabuye ngo acike umutsima. Amubwira ngo umva Satani handitse ngo umuntu natungwa n'injya gusa ariko aratungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero iyo Satani aguteye Tobiya muragendana, Tobiya si umuntu wakure, Tobiya n'umuntu musengana, Tobiya n'umubanyi wawe umwe azi aho ubika igisokozo, umwe azi aho ubika prostate. Mu kumutsinda arazazana amajambo y'incamutwe yo kukunaniza kukubwira ngo ntuzobishobora, ibyo gukizwa ntuzobishobora, ko gusenga kwa misi yose siyo Mana usenga, ni y'abandi badasenga, bakubwira amajambo menshi amajwi akabana menshi. Ariko bima amatwi, kurikira Imana yaguhamagaye, kurikira Imana yakurondeye, ugikurikire kuko igufitiye umugambi mwiza, ifite kukujana mu ijuru. Kuko Yesu araje nutihana ngo urondere ijuru bigikunda uko tumuronka, iminsi mibi igiye kuza ntabyo uzoshobora. Kandi iminsi Bibiliya hagiye kugera igihe zikavanaho, uzotungwa n'ico wariye, utariye ngumire ntaco uzoronka kigutunga muri ibyo bihe bibi. Uvuga rero ngo umukristo atagira ijambo Satani amufata vuba. Mwima amatwi, ima ba Tobiya baca amazi, hanyuma ubundi utumbere Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri. Ego murakoze cyane bakunzi ba televiziyo yacu Noli Pentis TV, namwe mwege mwese mukunda gukurikirana kino kiganiro cyacu kuza ijambo ry'Imana. Twari kuri teme ivuga ngo mu ntege nke zanje niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Umukozi w'Imana Innocent nawe Dira bagerageje kudupartaja batubwira ico risigura
n'ukuntu twakurikirana ino jambo ry'Imana Nehemiya yagiye arabwira ngo bubake. Bumvise ndabizi si ntuvuga byinshi ariko urakwiye gukurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwumva agakora. Rero ushobora kuba wabyumvise, igisabwa ni uguca ukora. Ushobora kuba Yerusalemu yawe itarubakwa, birashoboka nabyo kuko hubaka kitigeze kubakwa n'icasambutse. Rero ushobora kuba Yerusalemu yawe utarahubaka cyangwa se warahubatse hagasambuka. Gerageza wumvise igisabwa umukozi w'Imana wabwira yakivuze, wumvise igisabwa. Ego murakoze cyane. Umukozi w'Imana Innocent, twagomba tugusabe udusengere wisunze rino jambo ry'Imana uheje uwo mwatugiye, twagomba udusengere wongere usengere abariko baradukurikirana. Kazi twagushima Mana igira neza, Imana ishoboye kandi Imana itugira data kuja itetereza. Iyo Mana umuntu yizigiye ijambo ryawe Mwami Yesu ibintu byinshi birakoreka. None Mwami ndakwinga data kuja abantu bose bumvise iri jambo ubakoresha kandi bagiriye neza, bahe gutahuza, bahe gutahura no kumenya Mwami Yesu cyo bagomba ko nta kindi kintu Mana urondera ku mwana w'umuntu atari gukurikira inzira yawe. None Mwami ndakwinga data kuja ugiriye neza Mwami Yesu, umuntu wese yabyumvise Mana yumvire data kuja umwe kunesha ko mari umuntu yumviye ijambo ryawe bituma Mwami Yesu umuhishurira amabanga. Ndakwinyize Mana uhe Mwami Yesu ubwenge data buja nko wewe Mwami Yesu wa Daniyeli yasabye ubwenge data buja abandi batasabye Mwami Yesu, ariko umuntu no musi Mana w'umuntu ashobora gusaba Mwami Yesu ubwenge agasanga kabugendera mu zanzira udahesha icyubahiro. None Mwami ndakwinye data butugire neza, uwo ariko barumvira ijambo ubaye kunesha, ubaye kugaragara Mwami Yesu n'ukuneye agaragara ari umuntu w'umuhizi. None Mwami Yesu ndakwinye data buja n'ariko barabyumvira ijambo ubaye kurigendera babyumve nibamara kubyumva Mwami Yesu batangure kuryuza nko turiko twumva ijambo ryo kuza. Iyo twumvise kuza ni ibintu twigeze kurya cyangwa tuba twariye bituma bitwebwe tutangura kubisubiramo, turiko turabisubiramo tugatangura kubimira, hanyuma twamara kubimira bigashobora gushika muri Yesu bimeze neza. None nk'umukristo uno munsi ndifuza ko umukristo uno munsi yoshobora gusoma ijambo, amaze gusoma ijambo akaririmbura nk'uko Mwami Yesu nk'uko Yosuwa yabivuze ngo ibiri muri iki gitabo cy'ibyagezwe umubirimbure ku murango no mwijoro kugira ngo muze mubone kugira neza. None data ndakwingiza data buja mubisira ijambo barigenderere baryumvire, nibamara kuryumvira ube muri bya bindi bandanye duhumura amaso n'abariko barabyumva ubahe kunesha kugira Imana izobanje yakira inzira abaryumvise mose Mwami Yesu Imana bagire neza mu izina ryawe ryera. Amen. mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Umwami Yesu Kristo yabahezagire. Bakunzi ba hano Repentance Live TV, turasuye kubashimira kandi ushobora kuba wari uri mu kazi cyangwa wari mu mirimo runaka uri kuradukurikirana, ariko turagushimiye kuko wafashe umwanya wawe uri kuradukurikirana. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Twari kumwe na Uwimana Innocent hamwe na Odira ndayikengurukiye Odira Uwimana Innocent. Kino kiganiro nacu mukamwa kumugishikirizo na nishimwe ne Beraka mwarahezagiwe.